Mu gisata c'imibano hari umwene gihugu wo ku mutumba wa Kizuka komine y'intara ya Rumonge asaba ubufasha inyuma yo kuba yagize isanganya ry'imoto akavunika ukuguru ariko akabura amahera yo kuja kwivuriza Bujumbura kuko ariyo ibitaro bikuru vya Rumonge vyamurungitse. Ndayirukiye Merance ava mu bwoko bw'abatwa agwariye imuhiriwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo agasaba uwo wese afise umutima w'ikigongwe kumufasha kugira ngo aje kwivuza kuko uko kuguru kwavunitse gutera kononekara cyane. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jonas Ndayarinze yakubitiye hariya mu Kizuka. Twaganye n'igare ko kugira mbuko aho twamusanze ku musego uyo musore w'imyaka 23 ukuguru kwiwe kw'ububamfu gutekeje ibitambara vyo kwa muganga bituma kuguma mu kibanza uko kuguru kwibonekeza ko ibikomere vyatewe n'iturika ry'amagufa y'uko kuguru nkuko biboneka ku rwandiko yandikiwe na muganga rutanga uburenganzira ku murwayi ko kuja kwivuriza ahandi transfert medicale mu rurimi rw'igifaransa ko kuwa 29 Munyonyo y'umwaka. Ivyo bikomere biri hejuru nta kibifutse bikaba biriko vyononekara aho binatanguye kurekura amashira. Ndayirukiye Merance amenyesha ko kuja kwivuriza mu gisagara ca Bujumbura bitamukundiye kubera imvo z'ubukene ahitamwo kuja kugwarira imuhira. ko ndabuza amahera yo kuja mu bitaro kuko bari bandungitse Bujumbura bagire baseme ikindi cuma abura amahera. Ndayirukiye Merance asaba uyo wese afise umutima wo gufasha kumugarukirako kugira haje kwivuza uko kuguru. Tumana ndashaba agiraneza nuko mbona bogira ico baravye bokora kugira bamfashe hamankire. Ntayimpera Donate umuvyeyi wa Ntayimpera Merance nawe amenyesha ko ubukene buri muri uwo muryango aribwo bwatumye badashobora kuja kuvuza uyo murwayi. Nawe asaba abagira neza kubashikako. Twabuze amahera twokoresha baturungitse Bujumbura turavuga ati nuko twebwe turabatwa nta kintu dufise tuvuga ati nuko uwo mwana ntabwo twamutwari Bujumbura naho tubaye naho dusembereye tinukuri nitwozi Bujumbura turamutahana no basaba bagatererana bamfase kugira uwo mwana bugwe. No mu ntwaro ku mutumba wa Kizuka baratabariza Merance Ndayirukiye Sabiyumva Emmanuel arongoye uwo mutumba aremeza ko amikoro make y'uwo muryango yoba ariyo mvo yatumye uwo murwayi atajanwa kuvurirwa Bujumbura. Bamuhaye transfert kugenda Bujumbura. Ibitaro by'Ubujumbura navyo murazi ni ibitaro bizimvye bisaba ko haba abagira neza bafasha ujya muntu najyari n'umutwa ni ntaho nikora nta kintu na kimwe afise yifashisha naho uwo mwaka 2005 ntabyo yoronka. Turasaba abagira neza bo muboza bakadufasha kugira ngo turabe ko umuntu atoborera mu nzu boshobora kumutabara ntazo hava mu cukuguru. Ndayirukiye Merance nubwo ataga telefone atunze aratanga nimero y'umubanyi kuri uyo wese yobashaka kugira ica mufashije kuri 65 37 54 ubusa 8 canke agaca kubajejwe intwaro ku mutumba Kizuka. Reka tumushimire mugenzi wacu Jonas Ndayarinze kuri iyo nkuru yo gutabariza umwene gihugu yaduteguriye. Ndayirukiye Merance murumva yuko atorohewe aratabaza uwo wese yogira ico yofasha kugifasha kugira ngo agaruze umunezero satani yamunyaze. Bantu b'Imana murumva yuko umunyagihugu ashobora kubura n'amafaranga 5,000 byo kwivuza amagara yiwe akononekara kubera atagira uburyo bwo kwivuza. Ubu rero nuwo tubonye hariho n'abandi benshi usanga bafise ingorane nkamwe nizi kubera ibibazo vyose. Nico gituma twateguye wa mugambi w'amagara meza ku barundi bose. Numugambi hamwe ushizwe mu ngiro ata murundi canke umurundi kazi yosubira kugira ikibazo na kimwe cyo kwivuza. Turasavye ngo umuntu wese afise umutima w'ikigongwe abona yuko hari ico yoshobora guterera agiterere kugira ngo uwo musore aje kwivuza. Reka rero twibandarize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe na j'aime na partage ariko cane mufyonde no kuri kakazogera kugira ngo isigwa dushizeko muzoce muronka notification muri telefone yanyu.